uyu munsi ntibakwiye kuwufata nk'umunsi wo kunywa, aho sitayire si umukristo gusa ni umukenyezi uwo ari we wese. Uyu munsi ndakwiye kuwufata nk'umunsi w'ibirori. Oya, ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi wo kwiyumvira mbega je mu buzima bwanje ngeze hehe, kandi umugore nawe umufasha mwiza, umufasha umufasha n'ufasha uwa mbere. Hari uwa mbere akagira vision, umugore akaja inyuma agakurikira. Bakunzi ba Holy Canaan TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Tubahe kaze kandi mu biganiro tugenda tubashitsa ko kwimbonesha kure. Uyu munsi twagize umugisha, ni tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, aho ari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Kuri iryo teka nyene twatewe, twufise umushitsi nkuko mubona imbere yanyu, twagira kumbe tumuhe kaze mu izina rya Yesu Kristo, aturamutse yongeye yidondora abadukurikiye. Ego, urakoze cyane mukozi w'Imana kandi ukaba umenyesha makuru. Nanje ndagushimiye cyane kuri uko umpaye kaze, kandi nanje ndaramukije abakunzi bose ba Holy Canaan TV. Ndazi ko ari benshi kuko nanje ndimwo, ndabizi ko mpora ndayikurikira. Rero ndabaramukije bose mu Yesu Kristo. Rero ku mazina yanje nitwa Beatrice Ntahe, nkaba narakuze ibitari bike mu vyerekeye amateka y'abakenyezi. Mugabo imbere yuko tuja idonido, reka tubanze twishire mu biganza by'Imana, ego, kugira ngo ibane natwe muri kiganiro, kuko si kiganiro coroshe kandi dukenera yuko abantu bose bacumva, kibanyura bakumva neza icarico, iyo kiva niyo kija n'intumbero yacu. Ego, Mwami wacu Yesu Kristo, datanye n'icubahiro, mwamugira neza, turagushima Mwami mwiza ko uyu munsi w'igitangaza, uyu munsi wateguye ngo tube hano tuvuge amateka y'abamama, abamama bakunze, abamama waremanye, umumama waremanye, umukenyezi waremanye urukundo rwose, kujya waremye umugabo. Mwami ni umuntu waremye mu ishusho ryawe. Data, reka tuguhe icubahiro Mwami mwiza ko uyu munsi tugira tuvuge amateka y'umukenyezi. Mana yera, Mwami ushobora byose, tugusabe Mwami ubane natwe, tugusabe uduhe ubwenge bukwiye cyane cyane. Mwami, jewe nza kuvuga Mana ukoraho, mvuge ibiroranye, ibyubaka imitima, ibyubaka Mwami akarangamutima k'abantu, kugira ngo bumve neza uyu munsi mukuru iyo wavuye n'intumbero yawo, kugira ngo bazobashire mu ngiro babyumva neza ibyo ari byo. Data we, n'abumva n'abaza kumva Mwami ushobora byose, ubafashe Mwami bumve neza, bumve ibikwiye Mwami ukoraho. Data nyene icubahiro, mpwemu w'Imana utumbereze ibivugwa Mwami ushobora byose, kugira ngo tuvyumve uko bitegejwe kumva Mwami ukoraho, uko bikicubahiro abari kuvyumvisha Mwami ushobora byose abantu bose. Urakoze Mana yera, tuguhaye icubahiro Mwami, tuguhaye kazi Data ushobora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen. Rero nariko ndavuga nti jewe nitwa Beatrice Ntahe, narakoze mu mashirahamwe menshi ajejwe guteza imbere agateka k'abantu, kazina kiremwa muntu, mugabo cane cane kiremwa mukenyezi. Kubera iki kiremwa mukenyezi cane cane? Kubera yuko niwe yabuze amateka kuva kera cane, yarabuze amateka umwanya munini cyane, umwanya munini turaza kubisubiramo. Nico gituma rero gihe kimwe nukuri navuye mu bindi byose, ndaja muri ubwo rwego, muri iyo domaine ndayikoramo cyane, ndayikoramo mu mashirahamwe, ndayikoramo no mu bushikiranganje bujejwe guteza imbere agateka kazina muntu, umukenyezi adasigaye inyuma, ndabikoramo umwanya munini cyane. N'uyu munsi ntagikora mu kazi ka leta ka misi yose, n'uyu munsi nivyo nkoramo. Rero nashaka kubabwira ngo uyu munsi nukuri umunsi wa 8 kwezi kwa gatatu wavuye kure cyane, wavuye kure gose. Rero uyu munsi urafise icugamiki, urafise intumbero wahawa, wagenewe, kubera yuko mu ntango
ntanguriye kera cane, ntanguriye kera gose, kandi mw'isi yose si mu Burundi gusa. Aka gateka k'umukazina muntu kahungabanye cane cane ak'umukenyezi karahungabana mw'isi yose. Isi ukuntu yabaye, ukuntu yaremwe, vyabaye ibintu bigoye cane. Umuntu asumvye inguvu uwundi agashaka kumutwaza igikenye. Imyaka myinshi, ibinjana vyinshi cane birabaho, umuntu asumvye igikenye uwundi amutwaza igikenye ataraba ko ari kiremwa muntu afise amateka, ashaka kubaho nawe neza nk'umuntu nk'uwo wundi ariko amuhonyoye kubikana. Rero ivyo biraba imyaka n'iyindi kuva kera cane, kuva kera gose biraba, biraza mu binjana kuva n'imbere y'ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko vyari vyarabaye kenshi cane. Hanyuma rero mu nyuma rero uko ibinjana biza birakurikira, abantu barabona bati ibi bintu ntibishoboka gushishikara ukuntu. Abantu baratangura kuvuga bati erega twese turi kiremwa muntu, twese turangana. Umuntu wese yaremwe nk'ikiremwa muntu, afise amateka amwe. Akivuka bose bavuka bangana, bose bavuka ari abantu bafise amateka, bashaka kubaho neza, bashaka kuva bavuka bashaka kubaho neza, bashaka kuzomenya ubwenge, bashaka kuzoronka ikintu kibabeshaho, bakabeshaho imiryango. Nuko vyatanguye rero. Abantu baratangura bavuga ati yamara aba bantu bariko baradukunya ku kano ntibikunda, ntibishoboka. Baratangura kuvyura umutwe buhoro buhoro, ibintu birateba birahinduka. Ariko rero nubwo vyahindukiye kuri benshi abantu mu bisanzwe, kuva turavye n'ibihugu vy'iburaya cane cane niyo vyatanguriye, ivy'agateka kazina muntu niyo vyatanguriye, barabona bati turakwiye guhindura nk'abatwara abandi, cane cane nk'abami n'abaganwa batwara abandi benshi. Barati baravuga ati reka ibintu tubihindure, abantu tuze turabaha amateka yabo, tuze turumva ivyo bavuga kuko birumvikana. Barateba rero barabemerera mugabo ico gihe bumva ngo amateka yobaho n'ay'umugabo. Kubera iki? Kubera bavuga yuko bati umugabo niwe aserukira urugo, niwe mutwe w'urugo. Rero aronse amateka, abiwe bose bazoba yaronse, umugore n'abana bazoba yaronse. Ico gihe rero umugore yaciye afatwa, yagumye wewe, aho amateka ariko aratera imbere aza mu bantu, yabaye ay'abagabo. Munyuma mugabo barateba baravuga ati yabaye ay'abagabo, hanyuma abagabo barayabemerera. Abagore rero baca bavuga ati ariko kubera yuko umugore ni mu rugo, ni kwa naka, umugabo kanaka. Rero umugabo aronse amateka, umugore azoba yaronse n'umwana azoba yaronse. Bati rero ntibikenewe ko umugore ayaronka. Bica birabuko. Mu bihugu vyateye imbere batanguye kugira ivyiyumviro vy'iterambere bikomakomeye birebire vyo kwiyumvira, bimwe bita donc philosophie. Abafilozofe bavuga nk'ubu turabona tuti hariho igihe nko mu Bugiriki bwa kera muri Antikite, hariho abantu bajejwe kugira ivyiyumviro bishasha, kurondera ivyiyumviro bishasha vy'ibintu bigezweho ku mwanya bita abafilozofe. Nka Aristote ngira ngo benshi baramuzi, bariko baradutega amatwi. Aristote baramuzi, yavuga ati amateka n'ay'umugabo kuko umugore ari musi y'umutwe w'umugabo. Rero umugore ntakeneye amateka. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko nta kintu na kimwe, nta cigwa na kimwe muri ivyo vyiyumviro vyo guhanahana ivyiyumviro vyari ibintu imigwi y'abagabo gusa. Nta mugore yahonyuze ikirenge carazira, ntiyahonyuze ikirenge kuko bavuga bati ntavyo ashobora kumva, ntarivyo ashobora kumva, ibi bintu ntibikunda, nta bwenge afise bukwiye. Ivyo biratera imbere no mu Baroma ba kera mw'ico gihe nyene, bakavuga bati umugore, bavuga hari terme bakoresha yo kuvuga bati umugore ni umukehabwenge.
ni umukehabwenge bifatiye ko ari umugore gusa nta kindi, ni nk'umukehabwenge. Rero kwiyumvira ngo yoba afise, ashobora kugira ivyiyumviro nk'ivy'abagabo, ashobora kugira ivyiyumviro vy'ingufu, ashobora kugira ivyiyumviro vyo kwigumya, vyo kwifata, ashobora kugira ivyiyumviro vyo kwibara, kutavuga ikintu. Babona bati nta mugore abishoboye kuko ni umukehabwenge. Bigumuko hose mu bihugu nka vyinshi cane, bigumuko imyaka n'imyaka, ibinjana vya mbere vya keshi, ibinjana vyinshi cane, bigumuko ibinjana amajana. Ibintu vyagiye kuza birahinduka mu nyuma rero vyagiye birahinduka gute? Abagore, hariho abagore bavuga bati, abagore bo bavuka muri ubwo bwami ku baganwa, bo bararonka uburyo bwo kwiga, bo bari abana babo bakabareka bakiga, batangura rero guca ubwenge, batangura kuguruka imitwe ati erega aba tubwira ngo abagore n'abakehabwenge, erega siko biri. N'abakehabwenge kubera iki? Kubera yuko none ko batabemerera ngo baje mu vyigwa, ko batabemera, kuko amashuri yari yatanguye kera cane, mugabo nta mugore yamuziganye kuko bavuga ngo azashoboye. Urumva yari umukehabwenge, nta kuntu yaje mu vyigwa vy'ubwenge bihanitse. Rero bakavuga bati b'abagore baravuga bati ubwo bukehabwenge ntimuburondera ahandi, nuko onye mutemera ko umukenyezi aja kwiga. None mushaka ubwenge bukuri hehe? Aguma mu nzu, ico yashobora, amashuri bamwemerera make ashoboka, kwari ukuvuga ngo bamushire mu mashuri yo gufata neza urugo, foyer social, yari yo kwigisha umugore guteka neza, kuzogabura abana n'umugabo akamufata neza, kugira isuku mu rugo. Vyahereraho agaca ataha agasubira mu rugo, nta bindi, kuko yari ajejwe wewe urugo gusa, babona ari vyashoboye, nta cigwa na kimwe bashobora kumwemereramo. Rero mu nyuma rero biratera imbere, baragira bati b'abagore b'abagore bavuka muri ya miryango y'abateye imbere y'abami n'abaganwa, barabona bati oya, hategerezwa kuba amashuri, hategerezwa kwemerera abakobwa bakaja mu mashuri. Buhoro batangura kuvuga bati ikindi naco basanze, nubwo iterambere ryari rimaze kuza ryo kwitorera, bariko baravuga bati dutegereza kwitorera n'abadutwara. Amateka y'abandi y'abagabo arabaho yo gutora abatwara ibihugu vyabo, ariko abagore ntibabemera gutora uburenganzira bwo gutora barabubankira. Badashobora gutora, abantu batora ntavyo bazi, ntavyo bukumva, kuko ubuzima bw'igihugu bw'ingene igihugu kirongowe ntavyo bajamwo na rimwe. Bagaca bavuga bati ntavyo bashoboye, nta kuntu boja gutora n'umuntu, kuko ntibazi ivyo bamutorera, ntibazi ikintu na kimwe ariko arakora. Rero abagore batangura kugira inama bati yamara, batangura kugira inama iwabo muri Amerika, muri Canada, i Buraya, mu Bufaransa, henshi batangura kugira amanama. Abagore bagira amanama yabo kugira ngo bigishanye bwa buzima bw'igihugu, bo nyene baterane intege kugira ngo bamenye bati igihugu ibihugu bitwagukunukunu, amateka ariho naya. Abagore bayamenyere kugira ngo igihe kimwe nabo bazogira bati natwe dushiremo, kuko natwe turashoboye, turabizi. Rero batangura ibyo bagira amanama, basubira bagira gushikaho bashika hejuru, bakavuga bati, bagasaba mu bihugu bati yamara natwe rero ubu rero mutwemereye biba birebire cane, biba intambara nyinshi cane. Mugabo buhoro barabemera, amashuri baratanga kuyabemerera, mugabo uburenganzira bwo gutora barabubankira gushika vuba cane, gushika mu kijana ca 19. Ibihugu vyinshi niho bemereye abagore kugira uburenganzira bwo gutora ababatwara. Kuva ico gihe, nko muri ndaguha akarorero, nko mu Bufaransa harabaye ico bita Révolution Française,
niho mu 1789 barica babatwara, barica abami, barabamara, barabaca imitwe, baragira iki. Hanyuma abagore kandi barajamwo, nabo baragwana kuko bari barabishe, bari barabariye igufa, bari barabariye amaraso, bari barabahonyoye ko babakorera, bo bicwa n'inzara, abami bakaba ari bo biberaho mu mashato, ibintu bikomeye cyane. Abantu basanzwe b'abanyagihugu basanzwe, ugasanga bobo inzara zirabishe. Rero igihe kimwe harabahiga rero abagore rero kandi abagore nibo bagiye imbere, kuko bo baja kuvuga ati nimuduhe kuko turashonda, inzara iratwiciye, iradutsinze mu bana, iradutsinze mu bana, rero nimutwemere, nimuduhe mukate, nimutwereke. Rero kuva ico gihe rero Revolution Française ibaye, baca bashiraho gutora ababatwara, baca barabemera. Mugabo ubwo burenganzira bwari ubw'abagore, ubw'abagabo. Abagore ntibigeze babemera gutora ababatwara. Bagiye kuronka, kugira ngo ndabereke ingene abagore bacerewe, bagiye kuronka uburenganzira bwo gutora ababatwara mu 1944, imyaka 200 nyuma y'abagabo. Uravyumva? Hafi imyaka 200 y'abagabo batora. Niho naho nyene mu France byabaye gute, barashikiriza itegeko, kuko abagore bagumye basaba bagira manifestation, baja mu mabarabara bagira iki, baravuga bati byabaye yuko bavuga bati nimutwemereye gutora, nimuduhe uburenganzira bwo gutora. Biteba bishika yuko bagategura itegeko rica mu nama nshinga amateka, kuko nibo bategeza ko amategeko niko bimeze muri demokarasi. Amategeko muri naca mu nama nshinga amateka, iryo tegeko mu nama nshinga amateka byarase gucamwo, abagabo bakajyanka gushika iyo myaka yose. Mu 1944 niho umuperezida yitwa De Gaulle yafata dekre wenyine, kuko yabonye ko byanse guca mu nama nshinga amateka, araha uburenganzira abagore b'Abafaransa gutora abatwara. Byarananiranye. Urumva rero ni ukuvuga ko ayo mateka y'abagore yaciye kure cyane, yavuye kure cyane, kure rwose. Rero abagore bakoma basaba hose mu bihugu byose, bagira amanama, bagira manifestation. Barateba rero inyuma nyezina uyu munsi wavuye cyane ku bagore b'Abarusiya. Abagore bo mu gihugu cy'Uburusiya. Iyi tariki ya munani y'ukwezi kwa gatatu yatangujwe n'abagore bo mu Burusiya. Byagenze gute? Byabaye yuko urumva mu gihe hari 1917. Ingwano y'isi yose yari yaratanguye mu 1914-18. Igihe rero ico gihe rero abagabo b'Abarusiya bari mu ngwano, amazina yose yo mu Burusiya abagore nibo basigayemo. Bagaca rero baronka umwanya wo kuganira, erega turapfuye, erega inzara iratwica, erega ntibanaduhemba, bariko badufata nabi cyane, turiko turapfa n'inzara. Abagabo bacu, abahungu bacu bariko bagwa ku ntambara. Umunsi umwe, uyo munsi wa 8 kwezi kwa gatatu 1917 baja mw'ibarabara gusaba umukate no gusaba ko abagabo babo n'abahungu babo bagaruka mu gihugu bakabafasha kubaho. Ico gihe bica bitanga uko mu Burusiya haca ba revolution naho nimwe yaba mu France ikiba mu Burusiya. Ico gihe abami abatwaye ico gihe barapfungwa, kuko bose baciye biheka kuri uwo munsi. N'abagabo bari basigaye muhira bataja kurwana, baciye bikika kuri uwo munsi baja ku manifesta. Biraba birebire cyane gushikaho abategetsi batanga ingo bakava bagacaca abandi. Rero uwo munsi rero waguma gutyo buhoro uraguma mugabo uguma wibuka. Unyuma rero ingwano y'isi kirahera ya mbere, ingwano ya mbere y'isi kirahera. Ingwano y'isi ya kabiri irasubira iraba, babagore baguma basaba kwakunda, baguma basaba ati yamara n'ubu nyene
ntiduhembwa naho dukora ntiduhembwa kuko bari bamereye kuja igihe kimwe bari babemereye kuja mu bikorwa mu kazi ugasanga ntibabahemba cyo kimwe n'abagabo bakabahemba make cyane ugereranije nayo hemba abagabo bakaguma rero akangonongono imisi yose nuko kudatora nuko kutiga ngo imisi yose iheze niho rero ibihugu byatsinze iyo ngwano baca bashiraho byashira mu mpuzamakungu ONU ku bwa mbere yayitwa SDN Société des Nations mugabo mu nyuma iba ONU muri ONU rero babagore rero bamwe bo muri Amerika bamwe bo mu Bufaransa ibintu terambere ryari rimaze kuba bari bamaze kubona kure cyane baca baja hamwe baravuga bati no ubu rero nasinzi niko yagiyeho nishireho amateka agenga abakenyezi ubwa mbere kubwiyo nasinzi yagiyeho kubera iki yagiyeho kugira ngo ishireho amateka ibihugu byose bizoza biragenderako kuva ico gihe ntibasubiye kuza baragwana bamara abantu amateka ya kiremwa rusange ayo mateka rero abaho donc haraba déclaration des droits de l'homme haraba convention pour les droits de l'homme donc ama convention menshi arajaho arashiraho mugabo nanone n'ubu nyene nubwo yajaho ama convention ayo ma déclaration c'est ma protocole yose yajaho agateka k'umugore ntikarimo abagore ntibarimo bumva ari umugabo kuko abagabo bari bubatse uko babikora nubwo ari abagore babisaba bumva ko abagore babishiraho bakabishingaho bakabivuga bati nivyo mugabo ugasanga mu ngiro nta cahindutse hahinduka amateka y'abagabo muri amateka y'abagore hahinduka niho rero mu nyuma 76 1976 bashiraho convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Convention sitegeko mugabo ni nk'itegeko rero iyo convention abagore bayisabye ikumirwa ry'abakenyezi kugira ngo bakore ikumirwa ry'abakenyezi baca rero badondagura imice yose abagore basikiye ya mice yose ariko imwe yo kwiga abagore batiga abagore badafise uburenganzira bwo gutora abagore bahohoterwa y'ama violence sexuelle babagore bahohoterwa mu burenganzira bwabo bwose kwera abagore byose barabishiramo baravuga bati ubu kuva ubu munsi iyi convention izotegeza kugenga ibihugu byose byashizeho umukono kandi ibihugu byinshi cyane byari mu bihugu byashaka byari byaragiye muri ONU igihugu cyose cyagwana kuja muri ONU urumva igihugu cyose kishaka muri ONU categezwa guca cemeza yuko iyo ntuziyo iyo convention bayemeye rero niho rero iyo convention igiyeho none birateba bakaza barashiraho kamwe mugabo wumva amashuri yaratanguye kuba kwemerwa kamere amashuri y'abakobwa yari yatanguye kwemerwa yego mugabo nubwo yari yaremewe hariho ibintu byinshi batabemerera no guhakariro nko mu wigi narasomye igitabo bavuga ingene muri 1948 abagore bari baramaze kwiga bariga faculté yose ibice byose biriho muri université kandi mugana hunye ntibari beshi cyane ntiba bari beshi cukime n'abagabo abagore rero bari bashoboye kwiga hari umugore umwe yari yashoboye kwiga igisata cy'amategeko ahejeje ashasaba kumwavoka umavokate asabye kuba umavokate kirundi ni umushingwamanza asaba kuba umushingwamanza muri sentare kanaka mu Bubiligi baramwangiye kuko ari umugore yahejeje amashuri cyo kimwe n'abagabo asabye kuja muri urwo rwego rw'abashingwamanza baramwangiye kuko ari umugore abagore baca baja mu barabara baca baja ku manifeste yego kabisa kumusabira baca rero
birinda guca kure gushikaho umupremier ministre niwe yatanze itegeko ryo kwamuha ako kazi kubera mu manifestation yabo yabaye. Urumva rero n'ibintu byavuye kure cyane. Mu nyuma rero barateba 73 niba neza niho rero muri ONU batewe akibuka bati kame wa munsi reka dushire umunsi kugira ngo tuwushinze tuvuge tuti ku munsi kanaka itariki 8 baciye bafatira kuri yantuze y'abarusiyakazi wa munsi w'abarusiyakazi niho bawufatiye bati reka dushinge uyu munsi mw'isi yose ibihugu byose biri muri Nations Unies bizogire umwihwezo uyu munsi ni ugisi ukuja mwibarabara mu byukuri si ukuja mwibarabara ego no kuja mwibarabara kuvuga ibyabaye neza byiza byabaye mugabo cyane bisuzuma bitaraba mbega ibyo batarashika kuri mbega bageze he kuko muri iyo ntuze muri iyo convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme harimo ingingo itanga isaba yuko igihugu cyose kiza kiragira raporo y'ingene yo kijeri ishitse gushira mu ngiro ayo mateka itanga raporo imyaka 5 imisi yose kijana muri hariho n'urwego rwo muri Nations Unies rutirizo kuraba ayo maraporo y'ibihugu byose barabati mbega n'ibyo kandi n'ibyo nyene naho nyene iyo raporo ibaye ya leta hariho n'indi raporo itegurwa n'amashirahamwe ajejwe agateka k'abakenyezi bo muri ico gihugu bo babona bashobora kuvuga bati yamara leta irabesha aha yarabeshe ivuga ngo abagore bariga yamara ntibiga ku rugezo bagaca rero basaba bati yagize kwa rwego rujejwe kuraba somyo raporo rugaca rutanga amarekomandasiyo kuri ico gihugu catanze raporo ati muzotugarukanire ibintu bimeze mwashize mu ngiro ibi uyu munsi rero nico fete nico tuba tujejwe kuraba mu bisa muri iki gihugu c'u Burundi ubu aha muri leta ubundi barategura amanama menshi yo gusuzuma yuko hari intambwe yabaye muri ayo mateka y'u Burundi. Imana ibahe umugisha murakoze cyane mudusigure byinshi ku byerekeye umunsi itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu abenshi ntibari bazi iyo wavuye kandi nizera ko benshi bumvise iyo byavuye. Twibaze ku bakristo ku badame b'abakristo abakenyezi bakijijwe mbega bo uyu munsi bafata gute mbega iby'uno munsi bo bakwiye kubyakira gute mbega babibona gute imbere yuko nja muri ico kibazo nuko ndavuze iby'ahandi hose by'Iburaya hose yibagira iby'Uburundi hari abashaka kubaza ati Burundi kuko keshi nama n'abantu bavuga ngo ivyo bintu by'amateka y'abagore n'iby'abazungu si byacu utwe bituraba ko twebwe abakenyezi bamerewe neza sivyo na gatoya uko byabaye mu isi yose niko no mu Burundi byabaye niko byabaye turabizi neza umukenyezi murabona yuko umukobwa ntiyize kera na kera ntiyiga gushika vuba cyane ntiyiga ntiyafise uburenganzira abazungu amashuri amaze gutangura i Burundi amashuri amaze kugururwa 1900 n'imyaka ya mbere 7 niho amashuri ya mbere yatanguye mu Burundi abazungu bamaze gushika niho batanguje amashuri foyer sociale ya mbere yagiyeho mu 1930 kandi yari foyer sociale nka zitatu zari zo gutegura kandi bandi abagore babaganwa kugira ngo bafate neza abagabo babo n'ingo zabo kumwe kwari kwibura irumva bazungu babizanye bazana ivyo wabo nuko byari do mu gihugu cacu rero
vyaratevye mu nyuma mu 1940 imyaka 40 na kangahe niho hatangura kuza école normale des filles de Bukeye. Jewe niga sinigeze nigana n'umucara n'umuhungu muri secondaire nk'uko twagiye kwicarana muri university muri kaminuza. Rero amashuri y'abakobwa yamye ari make cyane, igihe kimwe kirageraho kwa kundi nyene navuga no hanze abakenyezi ari basaba ko ibintu bihinduka, nino abakenyezi b'abarundi basabye ko ibintu bihinduka, ibintu bihinduka cyane cyane gute umugabo w'adasigana iprono warondeye kwikukira wa gasore warondeye kwikukira niwo wasabye yuko uwo mugambwe ni washizeho igisata c'abakenyezi. Abakenyezi rero bara abakenyezi bahabona bamaze kwerevuka, bamaze kwiga make nubwo batize menshi, ariko bakabona ibintu ingene biba, bakabona ingene ibintu bigenda, bakumva n'ahandi ingene biriko biragenda. Niho rero abakenyezi basaba yuko haba itegeko rya mbere rigenga ingo n'imiryango. Iyo UFB yitwaye Union des Femmes Burundaises, UFB niyo yasabye yuko haba itegeko rigenga ingo n'imiryango. Iryo tegeko rigenga ingo n'imiryango rero iciza cazanye nuko ryakuyeho ihari, kuko abagabo kera barazana abagore bashatse kandi nta tegeko ryabahari. Mugabo iryo tegeko ricariza rikuraho uharika, riraha n'uburenganzira umukenyezi kugira ngo ashobore gukora kuronka akazi. Kera imbere yaho muri abo bagore baguriye FB uwaronka akazi muri leta yarinda kuronka uruhusha rw'umugabo wiwe, yarinda kumwandikira uruhusha akavuga ati uyu mugore ndamwemereye ni mu akazi, kandi umunsi ashatse umva wanditse ko asinyana usinya ni wasinyura ariko bavuga mu Kirundi. Umunsi ashatse umunsi rero ngo byarabaye yuko umugabo ashwanira umugore wiwe, arashwana. Umugabo acavuga ati ubu ngiye gusaba bagukure mu kazi, kandi acarana ikete kandi baca baramukura ko ntibyari itegeko. Abagore bavyumvise baca baja mu ibarabara, bayife baca baja mu ibarabara bati yamara ibintu ntibishoboka. Barateba rero, niho rero kameme baca biyumvira ico gihe abategetsi baravuga bati reka dushingire itegeko komisa duha uburenganzira abakenyezi kuko ibintu ntibishoboka. Niho rero abakenyezi baca uburenganzira bwo kuronka akazi bataronze kuntu gushaka abagabo babo, bakuguza n'amakonte yabo kwico gihe. Ubundi ntivyakunda, yari konti y'umugabo gusa, umugore ntiyagira konti. Umugore ntiyaronka allocation familiale kuko umugabo niwe yayironka. Umugore ntiyaronka ntuze logement, indemnité de logement, kuko bavuga ngo afiswe n'umugabo niwe aronka indemnité de logement. Ivyo byose rero ico gihe bica birahava kubera abo bagore. Mu nyuma rero kugira ngo amashuri naho babona bati amashuri nayo ni gute bigenda gute amashuri, basanga amashuri kameme biragoye cyane kuko kuca bubaka amashuri mu gihugu cyose y'abakobwa ibihumbi. Baca basaba yuko ayo mashuri y'abagabo y'abahungu aba mixed, ajamwe n'abakobwa kugira ngo bashobore kwiga nabo ku bwinshi. Nuko rero byatanguye abakobwa rero batangura kwiga ku bwinshi mu Burundi. Ejo bundi aho ni imyaka 1898 bivuga cyane, n'ejo bundi abagabo batanguye urumva 1993 uya na kane no yari foyer social na kane niho abagabo batanguye. Urumva uwo mwanya abagore bari mu nyuma batiga. Rero ivyo birabuko mu byo gutora naho mu byo gutora kameme batoye hakiri kare cyane. Kuva amatora ya mbere yabaye mu Burundi wa gasore yo barategura amatora mu gihugu wa gasore umugambe iprona aya mbere urayatsindwa kubera ibintu by'abanyanga byabayemo. Aya kabiri arava niho aya kabiri yemewe niyo yabaye. Ico gihe rero kwa gasore yabonye ati we waramenye ubwenge ati ndabona igituma natsinda abagore batsinda batora. Abagore kuko baramukunda cyane kuko bo bashaka yuko
igihugu cikukiye abagabo bareke gukubita ibimoko, abahungu babo bareke gukubita ibimoko imbere y'abana. Abagore barashaka cyane ko igihugu cikukiye, kandi cyane cyane barakunda kwa gasore kuko babwira bati umwana w'umwami ariko arondere ineza y'igihugu, umwana w'umwami atacu yarabuze. Abagore bakabasansibe cyane kuri kwa gasore. Rero cyangwa ati acabaha uburenganzira bwo gutora 61 1961 guca amatora, niwe yaciye abaha uburenganzira bwo gutora acaratsinda. Nuko byabaye. Urumva rero ibintu byagiye biruko mu gihugu, wumva naho nyene wumva byagiye bikurikirana, byagiye biba inyuma mugabo bigenda nkuko mu bindi bihugu byagenze. Muti rero ikibazo wari wambajije wavuga ngo iki? Ngo navuga ku bakristo, abakenyezi b'abakristo mbega uyu munsi bakwiye kuwufata gute? Uyu munsi ntibakwiye kuwufata nk'umunsi wo kunywa, aho zitari si umukristo gusa, ni umukenyezi uwo ari we wese. Uyu munsi ndakwiye kuwufata nk'umunsi w'ibirori. Oya, ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi wo kwiyumvira mbega je mu buzima bwanje ngeze hehe, mu buzima bwanje mu rugo rwanje ngeze hehe, mu rugo mu bana abana banje bageze hehe, amateka y'abana banje mbega ageze hehe. Nk'umukristo rero ariko wewe uruhara rurakomeye cyane, kuko uyu munsi warahindutse. Uyu munsi abantu bashaka kuwitira ko ari umunsi wo kwiganzura, abagore biganzura abagabo babo. Abakristo suko bategereje kuwufata, kuko kuva na kera twebwe dufatira ku jambo ry'Imana. Turavye na kera no muri Ancien Testament n'ubu no muri Nouveau Testament, isezerano rya kera na rishasha, abagore Imana yamye ibaha ikibanza, yamye ibaha ikibanza. Imana kuva na kera turabona ko mu bacamanza umuntu witwa Debora yabaye umucamanza, araba n'umuvugishwa. Ni ukuvuga ko Imana ntiyacagura uyu yacagura. Umugabo n'umugore yabaremye mu ishusho imwe, yabaremye mu ishusho ryayo. Umugabo n'umugore bari mu ishusho ryayo. Umugabo irashiraho urutonde rero Imana kubikorera mu rutonde. Nta mugore ategereje kuja hejuru y'umugabo. Kugira ngo bibe n'amajambo y'Imana tumaze ibisi twumva ko umugore akwiye kubaha umugabo wiwe, umugabo nagakunda umugore wiwe, kandi umugore nabo umufasha mwiza, umufasha n'ufasha uwa mbere. Hari uwa mbere akagira vision, umugore akaja inyuma agakurikira. Nuko bimeze nibwo rutonde Imana yashizemo. Yego n'ibyo akora byose akabigirana ubupfasoni rukwiye. Ategezo kubwira umugabo ati ntabujijwe ko sukuvuga ko umugore twovuga ngo ntabwira umugabo ngo iki niki cobintu. Oya, arakivuga bategereje gusangira kuko bafise urugo nibo baguba, kuko Imana yababwiye iti genda muganzi isi mwese uko muri babiri muga mu rutonde. Rero uwo mugore nafashe umugabo kuganza, amuha ivyiyumviro bikwiye, byubashe, bimeze neza, birongoroye. Yego niwo murongo Imana idusaba, nico kintu Imana idusaba. Hanyuma muri ivyo byose cyane umugore ico yokuru wari we wese n'umukristo n'utari umukristo, cyane araba ico je nibaza ko yokora cyane no kuraba mbega indero ndiko ndaha abana banje niyihe, indero gikristo niyihe, indero gikristo ifatiye ku uwo murongo. Mugabo abo bana kandi abafashe kwigama, babahe uburenganzira bwo kwiga amashuri yose, kumenya ubwenge muri byose, kandi cyane yumve ko n'umwana wiwe ashoboye, nuko nawe cyane ategereje kwikorera mu mutwe. Wa mugore gushika uyu munsi hari aho tutarashika abakenyezi, hari aho tutarashika, twaguma twikengera, ntidushoboye, tubwira ikintu tuzi gukora amafere, ntituzi kurongora, ntituzi.
ibyo tubivemo kuko Yesu Kristo yaradupfiriye yaduhaye ikibanza cyiza cyane. Noneho ni ikibanza twamanye imbere y'Imana imyaka yose. Rero tumenye ngo mbega turashoboye turundi icyo dushoboye aricyo dukoreramo. Hanyuma cyane cyane duhimiriza abana bacu gukora ibyo kwiga amashuri yose ashoboka, uko impano Imana yabahaye bige byiza, amanze yose, ibyigwa byose, amasiyansi, kuko abakenyezi kenshi amasiyansi ntibariho. Muri siyansi abagore ntibariho, usanga bitinya, bazi ibintu sosiyali, bijya bya sosiyali bya kera, ibyo twakuyemo kuva na kera. Harya umuco uba umudukurikirana. Abagore bashaka ko twama muri ibi bya sosiyali, nicyo gituma baba benshi mu bigisha, mu baganga naho nyine ntibaje mu aba infirmiere gusa bagarukiraho, ukamengo nicyo cyonyine bashoboye. Uri abagore bashoboye ubwenge, Imana yaduhaye ubwenge bungana n'ubw'abagabo, kandi no mu mashuri hose biramaze kuboneka hose yuko ubwenge bunganya ubw'abagabo, bw'abahungu n'abakobwa bari mu ishuri ni bumwe. Rero ibyo tubikorere ko turera abana bacu, tubahimirize kwiga ibyigwa n'ibyo batahora biga, babyige, babiturukire, babyige, kuko nibyo bizoze kabateza imbere. Hanyuma kwikubaka nako babereka akaroro keza. Numva ari cyo byo novuga nk'abagore b'abakristu ko twogendera ko cyane cyane tukirinda kuba abagore b'ingare kuma mu kirundi babivuga. Turabashimiye cyane, mwakoze cyane, mutuga ibintu byinshi kandi tumvise amateka y'uno munsi, ari nako twipfuriza umunsi mwiza abakenyezi na mwebwe murimo. Turabashimiye, amen. Tubahe ikaze mu dusengere turangiza. Data wera nyenicubahiro, mwami we wakoze, data ushobora byose, ubanye natwe mwami muri iki kiganiro kizanye n'icubahiro. Mwami wewe data uhoraho, waduhaye ubwenge mwami ushobora byose, kugira ngo Mana tumenye kuba mu isi waduhaye kuganza. Rero data ushobora byose, ndasabye ngo umukenyezi wese w'iki kiganiro, ndasabye mwami uhoraho acumve mu buryo butumbereye, acumve mu buryo bwo kubaka, ntacumve mu buryo bwo gusambura. Mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wo gusambura ndawusenyaguye mu izina rya Yesu Kristo. Data ushobora byose, umwuka wo kwishira hejuru ndawase w'abakenyezi mwami uhoraho, umwuka w'amarobanikasi atagira urutonde ndawase mu izina rya Yesu Kristo. Data wera udufashe, utugirire neza mwami uhoraho, ubane natwe muri byose, maze abakenyezi b'abarundikazi batunganirwe, maze binjire mu murongo, binjire muri wa mugambi wabateguriye mwami uhoraho, umugambi w'amahirwe atari umugambi w'amagorwa nyine icubahiro. Data uhoraho urakoze mwami ushobora byose, ukoze data we, ingo n'imiryango uhoraho n'igihugu cyose bitunganirwe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima.